café. Peti yangu. Ujama uko na tatizo. Afisi kibazo kwa. Bro. Peti yangu. Oi. Leta kiti hapo kiti. Ikibazo yaravuye ngaha avuye akigenda atari iminota ngaha irahera nsamumva telefone kumva birafite ubwenge None umuntu kweri arashobora gupfa nyene ntihajye n'ikimenyetso kweri. kabisa. None ntanagakuru k'umugore wiwe. Umugore wiwe kuva kidagiye n'ubu telefone yiwe nicamye nta musi n'umwe namurondera ndamubaza ukuntu ko bimeze ko hari ikintu bazi telefone yiwe nicamye ikintu ndiko ndategura ni kuja kumuraba ahubwo muhiri wiwe nkumva ko hari ico yomubwira canke hari ico twokora. Rero mani wakomeza wihangane niko ibintu bimera ariyo twari twaciye turabe ahantu twabyisiriye turashobora kugaruka. Sawa nihagira ikiboneka nzobamenyesha. Sawa. Sawa. None braza ko mbone kuriruka n'ibiki? Oya reka. Ahubwo rero wewe urabona we peace Ukamfasha